Muri Nigeria abantu bitwaje intwaro baraye bateye ishuri ryisumbuye muri leta ya Niger mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu bashimuta abanyeshuri amagana n'abarimu babo. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yikingije bwa mbere virusi ya corona mu rwego rwo gutangiza ibikorwa byo gukingira abaturage b'igihugu cye. Naho mu Rwanda urukiko rukuru rwatangije iburanisha ry'umunyapolitike Paul Rusesabagina arashinjwa ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba n'ibyaha we ku giti cye ahakana. Muri Tanzania haravugwa urupfu rw'umunyapolitike Seif Sharif Hamad wari vice perezida wa mbere w'ikirwa cya Zanzibar. Yaramaze ibyumweru birenga 3 mu bitaro arwaye COVID-19. Naho muri Sudani ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zishinzwe kubungabunga amahoro mu ntara ya Darfur zashikirije ikigo cy'abakuwe mu byabo n'intambara leta ya Sudani mu rwego rwo gusoza ibikorwa by'ingabo za ONU muri iyo ntara.